Merci beaucoup d'être venus si nombreux. Merci à M. Arsène pour l'organisation de cette conférence de presse. Je tiens à dire que c'est une conférence qui est organisée dans le cadre d'une journée de promotion des valeurs olympiques en partenariat avec le Comité national olympique du Burundi, avec la fondation de M. Charles Kazamyanki, et un événement qui est soutenu et financé par l'Union européenne et par l'ambassade de France. Donc ça c'est la première chose. Le vendredi 25 juin, au stade national Inouari, nous réunirons environ 200 enfants, des animateurs de Puy International, les représentants des États membres de l'Union européenne, des Olympiens burundais, les représentants du Comité national olympique, afin de célébrer les valeurs de l'olympisme. Je laisserai Monsieur Bernard nous les présenter. Juste un petit mot pour présenter nos organisations respectives. Donc, Puy International est une organisation qui utilise le sport comme un outil éducatif, comme un outil de pédagogie. Et Puy intervient dans les écoles et les centres jeunes au Burundi afin en utilisant le sport, favoriser l'inclusion, favoriser l'accès et le maintien des enfants à l'école, en utilisant justement cet outil merveilleux qu'est le sport et dont le CNO comme Charles partage les valeurs. Peut-être que je laisse parler monsieur. Au moins c'est oui c'est journée de la promotion des valeurs olympiques. J'ai une fondation nifatanyije n'abandi Play International twarateguye inkino zizoba ku munsi wa gatanu z'abana Play International isanzwe yankadra bazogira inkino zabo zijyanye zikuyemo n'ayo mateme bavuze atatu harimo respect, amitié, excellence. Bafite abankadreur babo bari formé babyize bazobereka. Hanyuma nka fondation nkuko tukora mu gisata cyo gusasagaza amahoro twateguye kuzogira activité y'abana nyene muri respect na amitié na excellence rore y'abana y'amahoro twise rore de la paix izoba. Hanyuma abana bose bazoba baje gukina uwo munsi n'abayinvité tuja tubahamagarira gusinya carte d'engagement à la paix iri kuzo valeur nyene zerekana ingene ya respect baho bwabo ya amitié nyene bashobora kubana mu mahoro. Turazi yuko kugira ngo amahoro aboneke umuntu abanza kuyihada buragera mu mutima amakaha abandi. Rero tubona ko tubihereye mu bana bakiri bato bagasinya ko acte de la paix bizoca bibafasha kugira ngo bakuri bameze neza bubahana hagati yabo, kuko twifuza yuko nkuko Mvusa yivuze natwe twahisemo kubasanga iwabo mu kibano, ko dukorana n'imitumba dukorana n'amazoni na administration n'amashuri kugira ngo tubasange iyo bari, kugira ngo bose bumve ko bafite uburenganzira bumwe, kandi tubahamagara no gucana cyane gukora mu bumwe hama no kugira ngo bashobore gushira havuna izo ngabire nkuko kugira be excellence nuko babimenye ngabire hamega kurikiranwa kugira bashikane kure. Ikindi tuca dushiramo cyane nuko muri izo nkino nyene tuko turakora z'amahoro nuko ijya kubigisha ndabona umuco wo gukunda igihugu kugira bakundana hagati yabo, kuko kugira igihugu ni ikintu gikomeye cyane, kugira identité ni ikintu gikomeye cyane, kuko turabizi ko sport ubasha bwose bukomeye ku isi yango taje kujya kimwe gifise, kuko inkino zihuza abantu benshi mu butandukane bwabo, hari ingwani inkino z'intervene byose kagira neza, kandi marazi yuko inkino kenshi ku isi yose bavuga ururimi rumwe, kuko n'amategeko namwe ku isi yose baro birafasha cyane. Tubihereye mu bana bakasinya kubana amahoro hakamenya n'amategeko yose, bizotuma aho bari mu kibano bubahana hagati yabo kandi bubahana n'inzego kugira ngo bafashanye mu kwiteza imbere. Kuko tubona yuko ntibikwiriye gusa kumenya rivare zabo, nuko nawe izo vare bazivyaza igikorwa kizotuma biteza imbere bagafasha naho babaye n'igihugu. Rero nibaza yuko muri iyo ntumbero rero twifatikanije kugira ngo twerekane twese hamwe dushize hamwe ko murazi ko Union Fair Force turi hamwe kugira ngo dutegure nye tuzosigurira abo bana n'abaje kurorera ingene izo valeurs olympique international olympique yashizeho zoba valorize mu gihugu cyacu zigashika kure, muvuga ko hariya kwivuka kugira ngo ushobore kugenda neza, kandi nazi ko dufatanije hamwe nk'abanyamakuru byose bizogenda neza. Nibaza ko hama ikino uvuga peut-être no kongera ko atonya ko umwaka n'umwaka nibaza ko special kuri twebwe nka Olympien. Nibaza yuko ni n'umwaka gira ngo Venise azwa ku imyaka 25 arose umudari winza ha batonda uronga
ni byiza ko nawe ngibaza ko kuzoserebra uyo medaille no kwiserebra quand même ni byiza cyane ko nawe nyene uwo munsi kuwa gatanu tuzomuvuga hanyuma nazorungikana na video yo gushigikira urwo rwaruka mu bijanye n'amapromotion des Olympiques.